Hello my people, hello my friend. Muraho neza nshuti zanje. Ni Ntirampa Pascal agarutse hano kuri channel yanyu y'ukuri. Aho tuvuga ku bijanye n'amafaranga, urukundo, ubuzima bwiza. Hama uyu munsi ndashaka tuvugire ku kintu abantu benshi bibeshaho, ariko ikibazo amafaranga. Wumva umuntu avuga ngo nta mafaranga mfise, bamwe na rimwe ukaza wumva ngo niyo mpamvu ngo ntateye imbere. Ariko ukuri nuko amafaranga atari ikibazo, ahubwo ikibazo kiri mu buryo ubitekereza. Uko abantu babona amafaranga nabi. Mu bisanzwe hari abantu bumva ko kugira amafaranga ari icaha, abandi bakayabona nk'ikintu bitagerwaho. Wumva umuntu avuga ati abafise amafaranga bose n'abanyavyaha, cangwa ukumva umuntu avuga ngo sinzoyabona kuko ntaryoshe. Ariko iyo utekereza gutyo uba usigaye inyuma, uba waramaze gusigwa n'amajambere, niko numva nobivuga. Amafaranga ntagwanya umuntu, ahubwo iyo uyakunda ukayubaha, iyo uyakoresha neza niyo aguha amahoro. Bibaho cane kubona umuntu afise ibihumbi 10 bwaca akayakoresha nabi kubera imyumvire mibi. Uko amafaranga akorera. Amafaranga akorera umuntu afise plan. Iyo udafise intumbero aragukoresha aho kuba gukorera. Urashobora kugira amafaranga make ariko ufite discipline, buhoro buhoro bikakura. Urashobora no kugira menshi ariko utayifite, ata discipline akagupfa kubusa. Niyo mpamvu twoca twigira hamwe discipline n'imyumvire mishasha y'amafaranga. Amafaranga akunda abantu bafise discipline n'imyumvire itazimangana. Discipline ni ukuvuga kumva ko amafaranga ataza ngo uyasesagure. Amafaranga anyura mu biganza vyawe. Abantu benshi bakora cane ariko batabona inyungu kuko babuze uburyo bwo gutekereza ku mafaranga. Ni igikoresho atari nk'igitangaza. Hama nkaba nabateguriye n'uburyo bwo gukunda no gukoresha amafaranga. Mu bisanzwe amafaranga akwiye kuba umukozi wawe atari shebuja wawe. Ico babanza ukiga ubwa mbere, babanza ukiga kuyubaha, kuyategura no kuyakoresha mu bintu biguteza imbere nk'ubuzima bwawe. Hari ibintu bitatu umuntu akwiye kwibuka buri gihe. Icambere, shaka amafaranga mu nzira z'ukuri. Apana kuza kuvuga ngo uriko higa amafaranga ngo uze guca mu nzira zinyuranye n'amategeko, ntabwo aba ari vyiza. Amafaranga ntabwo abikunda. Ica kabiri novuga yuko yubake kugira inguvu n'ejo heza. Ica gatatu, uyakoreshe ibintu bifitiye akamaro abandi.
kuko niho usanga amafaranga yagiye arigwiza mu gihe uba uyakoresheje nk'ibintu abandi bantu bakeneye, niho usanga ariko arakuvyarira ayandi mafaranga. Iyo mu bisanzwe iyo ukoze ivyo amafaranga aza kwiruka, ubukene aza kwiruka, mu bisanzwe amafaranga aza kwirukana ubukene, ntabe ikintu kikurya umutima. Hama hari ubutumwa numva notanga ukuntu numva nokomeza abantu bankurikirana ku bintu bijanye n'amafaranga. Ubutumwa nobaha nuko uri umuntu ukeneye amafaranga, nuko utokwigera wumva ko amafaranga ari ikibazo. Ikibazo kiba mu mutwe, ni ugutekereza ko atoshobora kugera aho uri. Ico nokubwira nuko wotangura ugatekereza nk'umuntu wakize, uvuge nkawe, ukore nkawe. Mu bisanzwe nta mafaranga aza ku muntu adafise discipline, ariko discipline ituma amafaranga aza. Ico nokubwira, tangura buhoro buhoro, ufate ico ufise ugikoreshe neza, maze Imana iguhe andi menshi. Guys, kuba umuntu musanzwe hariho abantu ushobora gusanga baronka amafaranga, ugasanga uronka amafaranga agenda, ugasanga yarose yahise, ukiyumvira ati none amafaranga yanje atwagwa n'iki, bikagucanga. Mu bisanzwe ni ukumenya kuntu ukoresha amafaranga, ukamenya gukora nyambaraga saving, ukamenya kuntu ari amahera uronka, ukamenya kuntu uyagaburamwo imice. Hama ico nosozera ndababwira, nobanza kubashimira cane kuba munyumviriza. Hama ikindi, nimba wumva iki kiganiro cakwigishije ibintu bifasha, ico nogusaba nuko wokanda subscribe, dusangire ubutumwa bw'ukuri. Hano kuri channel yacu tuziga gukunda gukora no kubaho neza mu mitwe no mu mufuko n'urukundo. Hama ndi Pascal, kandi ndabibutsa ko amafaranga si ikibazo, ikibazo ni uko uyatekereza. Ciao ciao.